mu mavuka yawe uruwahe ukomoka he ukomoka mu muryango wawe uva muri famiye yawe uva muri famiye yahezagiwe uva muri famiye y'umugisha kuzizimije yashushe none bose nazo bashaka ninda atashaka imbere ni wewe imukarera abandi bayikeneye imukura abandi wimukira sivyo hano umuntu umwe atume mutaronka akayaga ja mu bindi bukindi kibanza mugaba abandi baronke akayaga sivyo abantu b'Imana mwe nako mukeneye kubera ko izi ventilateurs zitatu zakirizwa hamwe bazimije shadi zima zose rero tume wewe wimukire mu kindi kibanza ntaco bitwaye wumva umuyaga ukomereye nabi ucura abandi hano wimukira nawe woza ngaha nta muyaga mwishu hari hanibe asifiwe Jehova ngo mu mavuka yawe uruzogi rwawe ntigwagabiwe cordon ombilical yawe ntabwo yigeze itandukana n'iya mama wawe uruzogi rwawe ntigwagabiwe hari abantu bari ngaha uruzogi rwawe rutigeze rugabirwa mwisi y'umubiri mwisi fadika bararugabiye ariko mwisi y'imwemu ntibagutandukanije n'Imana za mama wawe uyu munsi habeho sizo igusepara n'umuryango uvamo ube mu rwego rushasha Bwana Yesu asifiwe ngo uruzogi rwawe ntigwagabiwe ntiwarushe wuhagirwa ko wari umeze tangu zamani n'ubu niko kimeze ngo maze nguserutse ko mbona ingene utembagara mu bisanza by'amaraso wari uteyishisha abantu bose kintu giteyishisha abantu bose baragita impamvu ubona abantu bose bakwanka impamvu ubona abantu bose atagikundiro ugira kuri bo impamvu ubona atamuntu akuvuga neza mwisi yimwe uri mu bisanza by'amaraso uranuka ariko Imana igusanga aho nyene muri ibyo bisanza by'amaraso igutereke ivugira ijambo rivuga ngo baho aranitegereza urukundo ruramusanga ati gendube aranitegereza kebuke aranitegereza ati gendube baho ufite ikimenyetso amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe ibyo nicyo bivuze ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanje nduwawe ibyo nicyo bivuze ayigendubeho tukirengane kwera umwanya uri kuragenda Yesu ashimwe
umuvumo ugira kabiri. Umuvumo ugira kabiri ni umuvumo uvuye ku byaha umuntu yagendeye. Nimba ari umuvumo ukomeye uteye ubwoba, ni umuvumo w'ibyaha abantu babayemo. Haleluya. Ibyaha, abantu bari mu byaha, abantu bari mu ngeso mbi, bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ibyo uri kurakora uri kurakwega amakara ku buzima bwawe. Ibyaha urimo by'ubusambanyi, ibyaha urimo by'akaboregwe, ibyaha urimo bitandukanye, nagenda gutangarize ko bizogira ingaruka mbi ku buzima bwawe. Ibyo byaha Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nanje ngahora, ukibaza yuko nkanye nawe, ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Ibyo bintu ukora mu ibanga, umuntu akagenda agakora icyaha agacanyuza umunwa mu ivu nk'inkoko ngo ko atawe wabibonye birarangiye bijahe. Impamvu bitarangiye, ibyo wakoze kiriya gihe n'imyaka 5 iraheze 10 iraheze, n'ubu biguma bidodora ku mutima wawe. Byaheze bijahe, warabyihanye. Haleluya. Inda ari abantu bazikuramo kujya kwa mavunja, kujya abantu bakura amavunja niko bakuramo inda. Ntangorane bizokugira kingaruka, bizogira ingaruka ku buzima bwawe, atari muri kubu gusa no muri kazoza. Ejo uzokwisanga abana bawe ibyo wagendeyemo nabo bariko barabigenderamo. Sindiko ndababwira ko hari umwuka wo mu maraso ukurikira abantu. Uyo mwuka wo mu maraso uzofata abana bawe, nabo usange babaye abasambanyi, ako byavuye ku byo wagenderamo. Bifata abana bawe hakiri kare, wegera abakozi b'Imana ukoregwe deliverance. Haleluya. Ukoregwe deliverance, usenge gubohozwe, wihane. Hari abantu bakora ibyaha bagaca bonyine bibera aba pasteur, akisengera akisabira imbabazi ngo biraheze, ugaca wiha amahoro ngo byaheze. Hari umuntu yivura, niyo ugiye kugura umuti kuri farumasi utivuje bawita umuti w'amagendo, kuko uri kurivura nabi ingwara. Kugira ngo uyikire urivuza ku muganga. Haleluya. Akagupima. Abaganga rero barashizweho mu buryo bw'imwemo n'abakozi b'Imana, nibo kugukurikirana kuva mu buto bwawe. Hari ingeso wagiye ugenderamo, hari ugifise nk'imyaka 10, 7 niyo watangiye gukora ubusambanyi, urabukora uratinda ugenda urubaka, ariko ni wakorerwa deliverance y'ibyo bintu wakoze, bizogira ingaruka ku buzima bwawe. Naho byaroye byaristotse, tuja ngaho uriremesha ngo byararangiye bijahehe. Icyo ukora cyose abariho film abariho kamera de surveillance, atari bene izi amatara cize cyazizima. Kamera y'Imana igukamera no mwijoro saa 8 y'ijoro. Hari abantu bavyuka ijoro akagenda mu manyanga akibaza ngo nta kintu na kimwe kimbona, ariko kamera y'Imana iri hejuru yawe. Kamera de surveillance igusiriveya kuvukira umwana kuvukivuka, amafuti yose wagendeyemo iyo kamera yarayegeranije. N'umuvumo ukwiriye kuwukugwa ko n'abakozi b'Imana. Haleluya. Ubusambanyi, navuze mu gitondo, ikintu cya mbere gikwega ubusambanyi gikwegwa n'ibyifuzo. Ubusambanyi butangurirwa n'ibyifuzo. Ugasanga umuntu afise ibyifuzo bikomeye byaziritse umutima wiwe n'umubiri wiwe kuva mu buto bwiwe. Hari abantu iyo bageze muhira aca atangira kubona amashusho y'abantu bose bamuciye imbere. Urumva? Babandi bose baguciye imbere muri ville, babandi mwahuye muri bisi,
babakobwa beza, babasore beza, ugeze muhira nufise ubushobozi bwo gusambana nabo, ugaca utangura gusambana mu vyiyumviro, bikura kwega umuvumo ku buzima bwawe. Sambana ko hari n'ibindi byaha za kamere, ugasanga umuntu afise kamere yanse guhera muri we. Haleluya. Kamere zo kwigunga, kamere y'ishavu, ugasanga umuntu afise kamere y'ishari. Urasenga mugabo nunezererwa mugenzi wawe, iyo daimoni ikagufata ati naci inzoga ntuzoyinwa, n'ubusambanyi ntuzobukora, ariko iri shavu tuzogumana. Ugasanga ufise ishavu ryo tumumenagura n'ibintu. Ari umuntu yafashe telefone yiwe yaguze yashavuye, arayihondagura, afata isaha arayihonda, akora avuga uyu muntu yi daimoni ni nyabake. Itelefone yakugoye ukagura 400 kubera ishavu kayihondagura. Ibumva ishavu risanzwe, ni ishavu ry'abadaimoni. Ishavu ryatumye Mose atinjira i Kanani. Wageze imbere y'Abisirayeli, afata ibisate Imana yamuhaye by'amabuye abikubita hasi. Ni Imana yabibaje, ni Imana yavyanditseko, acara bimena atanabisomeye abantu. Ubumva ivy'Imana yanditse kubera ishavu. Imana ikiramubwira ngo kuterekanye ukwera kwanje, genda wibazira yandi mabuye uyanzana. Imana ayo mabuye yari yabaje imisi 40. None nk'umuntu wumva nawe yabaje imisi ngahe n'abatayitubwiye, yamaranye n'Imana imisi 40 iri kirabaza ari amabuye iyandikako arayazana. Rimwe na rimwe imiryango yacu cyangwa abana bacu itumona ibintu by'agakiza batabiha agaciro. Haleluya. Ugasanga umuntu kubera ko yavukiye mu idini abona basenga ntabiha agaciro, bigiranywa na bya bisate by'amabuye vya Mose, kuko ntiyarazi umuruho wabyo, ntiyarazi agaciro kabyo. Kenshi abana b'abakozi b'Imana nibaha agaciro inzu y'Imana, kuko bavutse basanga ibisate by'amabuye bibaje byanditseko, basanga amabwirizwa mu nzu. Niyo mpamvu agakiza ariko wewe wakaronse bikugoye, uvuye mu kabare, uvuye muri boîte de nuit, uvuye mu bintu bitandukanye, iyo ugafashe uragaha agaciro. Ariko abana bacu bafise ibisate by'amabuye batazi uwavyanditse, nta gaciro babiha. Niyo mpamvu mu minsi iri imbere nzotegura igiterane cy'abana b'abakozi b'Imana, dukore deliverance abana b'abakozi b'Imana. Birakenewe deliverance y'abana b'abakozi b'Imana. Benshi mubabona bari mu madini mugo batigeze bakizwa, nakijijwe ukamubona mu baririmbyi, ukamubona mu basenzi mugo adakijijwe afise nje ngizwiki, akora ibyaha by'uburyo bwose, byaramunaniye gukizwa no kubohoka kubera ko yasanze ibisate by'amabuye byanditse. Uzogende kwa Mose umubazi bya bindi bibiri yibazi, yarabimenye. Ko gakiza uri kwafata reja yose ni kakugoye, ako nimba gakiza karakugoye, gakiza kakaba karakuruhije, uragafata neza. Kandi genda kubwira gukizwa ishobora kukorohera, ariko iyo uguye kugira ngo ugaruke mu gakiza biragoye. Amen. Wari ukijijwe, wari umukozi w'Imana, ukagwa kugira ugaruke. Niyo ugarutse ugarukana ingoroji. Nta cyize tuzokugirira cyuzuye. Twakwizera ibice 50%, tuja tukwizera 30. Uko nitubizi kutazosubirayo. Niyo mpamvu ukwiye kurinda agakiza kawe ubu niteka ryose, ntubwe gusubira inyuma. Iyo uguye, kadababwira akakana, iyo uguye muri eglise bakagutaramura, bakavuga ngo uyu muntu yarasambanye, yanyoye inzoga, yaribye, turamutaramuye mu rushengero, turamusoye, nagende nazosubira kuja kwigaburo ryera, nazosubira kuririmba kubera icyaha wakoze. Naho wogaruka
tukakwakira bavuga ngo nihanye ni munyakire nsubire mu mirimo y'Imana. Iyo tukwakiriye nivyo urabikora, ariko niwagera imbere y'Imana mu ijuru ntabwo uzoronka igitsibo cyo kugororoka. Uzohabwa ibindi bitsibo byose, ariko igitsibo cyo kugororoka ntabwo uzokironka. Ariwo cyavuga ati noba nagezeyo byo biha. Murabizi ko nitwagera mu ijuru hazoba hari abakozi babandi. Bibiri ivuga ngo tuzoba abami n'abaherezi. Tuzoba abami n'abaherezi. Iyo bavuze abaherezi ntabwo bavuze abaherezi abandi bahereza mu rushengero, n'abaherezi bahereza abami. Hari abazohereza abami, azofisa akazi ko guhereza. Hari n'abandi ngo bazogera mu ijuru usanga ndi bamayibo, atagira inzu, atagira ikintu na kimwe mu ijuru, agoma azunguruka gusa amabarabara yo mu ijuru, araraho bwijageze. Wowe akaza bibaza ngo sibyo, igisuma cyapfiriye ku musaraba kirafise inzu mu ijuru. Inzu tuyikura mu bikorwa dukora, nicigeze gikorera Imana, nicigeze gitanga isadaka, nicigeze gitanga ikigira 10, nicigeze kicubaka inzu y'Imana. Kizoja mu ijuru kironka inzu, jewe na mbe mu nzu ya zahabu, kibe muri iyo nzu ya zahabu. Ibishoboka. Wowe watanze 20,000 yawe, utanga 10,000 vyawe, utanga 5 vyawe, utanga 1,000,000 wawe, utanga umwanya wawe, uwundi nawe yihanira ku mviro acaja mu ijuru mwo kwicara hamwe. Oya, wowe wo kwicara hamwe n'umuntu yubatse urushengero wapfiriye ku mviro, wihaniye ku mviro, ukacuja mu ijuru wogereranya n'umuntu yakoreye Imana. Nahereye mu gitondo mvuga nk'umusazi, n'ubundi cyariko ndavuga, tukazohabwa igitsibo kimwe. Iyo juru ncadareka n'ubundi nasoma hano muri Bibiliya hambira ko atari bari uko bimeze. Tuzohabwa ingeri mu ijuru, hazoba ari abagenero n'abakaporari. Mu ijuru hari abantu bazo biteye ubwoba kubitegereza, birivuga ngo abamarayika yo bazotwitegereza baturabira ku birometero n'ibirometero badashobora kudukorako. Bakoreye Imana, turavuga ngo korera Imana ukibazo n'ibintu bisanzwe, rindi rucikane. Nukuri ibikorwa twakoreye Imana ngo bizoduherekeza, tuzomara imyaka 3 n'inusu batwambika. Nimumbwire isi wigeze uwo umuntu ashobora kwambara umunsi wose mu gitondo kugeza ku mugoroba. Tuzokwambara ibitsibo, sizo kanzu nyene zizoba zimeze imyaka 3 n'igice batwambika. Tuwazaye dimi twambara, bashira kama peti, bashira ko nayandi, wagwanye intambara uranesha, ambara niki. Haleluya, haleluya. Uwo munsi w'imbere hazobugwa igitabo cyanditswe mwabakishijwe mu mazina y'abiganje n'ibingo. Uwo munsi w'imbere hazobugwa igitabo cyanditswe mwabakishijwe mu mazina y'abiganje n'ibingo. Yeah.
Yesu databuja nzomukorera umunsi w'iremze n'amamazu urukundo rw'Imana maze mpejeje ivyo ndamukorera muri Yesu azonyemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'imerera hazow'igitabo canditswe mw'abakijijwe mu mazina y'abiganje abari yo nkunda bariko baranyakura bamwe twasezeranira kuzi ariko uwo ndifuza cane ko twonana n'umucunguzi wanje yanyibuze. Haleluya! azoncisha mu kirimba shikane mu rugo anyambitse impuzu zera derere nzoririmbana nabe indirimbo ya Mose ndifuza cane kubona umukiza Yesu databuja nzomukorera muri Yesu zera mamazu urukundo rw'Imana maze mpejeje ivyo ndamukorera muri Yesu azonyemerera kuja mw'ijuru. Neza kantike uwo munsi w'imerera hazow'igitabo canditswe mw'abakijijwe mazina y'abiganje uwo munsi w'imerera hazow'igitabo canditswe mw'abakijijwe mu mazina y'abiganje uwo munsi w'imerera hazow'igitabo canditswe mw'abakijijwe mu mazina y'abiganje. reka turirimbe indirimbo y'amajana 219 Jerusalem ivuga ngo ivyo nkora nkiriho aho bizorangirira aho kudapfa kuzokura gupfa. Amen. Ibindi tuzobibandanya ubutaha. Imana yo mwijuru iziguye kurangiza neza urugendo rwawe. Ndavuze ngo Imana yo mwijuru iziguye kurangiza neza urugendo rwawe. Uzohabwa impera z'ibikorwa wakoreye Imana. Naribuze ngo uzohabwa ingero z'ibikorwa wakoreye Imana. Turirimbiye kuko iyo yindi twako twaririmba sindi ko ndibuka nimero yayo. Neza se utanga. Aho tuzokumva insambazo ambe wacu Yesu ugacuwo musurangiza kwira abakijijwe bo mw'isi bazokoranira ajya mw'ijuru baja bucuruzi uwo munsi w'imerera hazow'igitabo
bazova mu mavu basangire nawe ukuzuka kwire bazohurira mw'ijuru n'abazoba bari nanje nyene sinzobura kuraba uwo munsi w'imperera hazobumburwa ibitabo cyanditswe nk'abakijijwe amazina y'abiganje Yesu data buja nzomukorera muzibire tena mama z'urukundo rw'Imana maze ejeje ivyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mw'ijuru uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo canditswe nk'abakijijwe mu mazina y'abiganje uwo munsi w'imperera hazobumburwa igitabo canditswe nk'abakijijwe mu mazina y'abiganje mbega uyu munsi Yesu wopfa izina ryawe riranditswe mu gitabo uyu munsi wopfa uyu munsi byorangira urumva ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo warakijijwe warakiriye Yesu n'uyu munsi ntabwo ari ejo nimba utarakira Yesu uyu munsi utahe wakiriye Yesu uyu munsi utahe wakiriye Yesu ibyo byaha byawe ukora ibyo byatumye udahezagirwa ibyo byatumye utaroranirwa ibyo byatumye udahabwa umugisha turirimbe 219 ibyo nkora nkirihaho bizorangirira aho kudapfa kuzokura gupfa ninashika mw'ijuru nzosangayo mukiza azanyikira neza mikaze nzomumenya nzomuhanga rari imbere ngize nzomumenya mubiganza vyiwe nzonezerwa mbonye ubwiza bwo munyonga hiwe nzomushimira mfise umunezero imbabazi n'uruntu n'urukundo vyatumye amahoro urugo mw'ijuru nzomumenya nzomuhangarara imbere ngize nzomumenya mu biganza vyiwe abariyo nkunda bariko baranyagura bamwe twasezeranira ku ruzi ariko uwo nipfuza cane kuko twobonana n'umucunguzi wanje yanyiguze nzomumenya nzomuhagarara imbere ngize nzomumenya mbonye mu biganza vyiwe kugeza aho tugezaho ntaco ndashaka dusenga Imana urumva kuri umwana w'Imana urumva yuko uri caremwe gishaje
niwumva kuri munsi y'umuvumo w'icyaha, nimba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ndashaka akakanya ndagusenga. Wewe wumva ukeneye kuvuka ubwa kabiri, tarakira Yesu, tarabatizwa, ndumva aka kanya n'akanya kawe aho uri, ubyaguruke wakira agakiza. Ivyo uri kurakora bifise iherezo ryavyo. Wewe utarakira Yesu, wumva ukeneye guha Yesu mu buzima bwawe, wumva ukeneye gukizwa, wumva ukeneye kubohoka, ukinjira mu mugabane w'abana b'Imana, ni wewe ndiko ndabwira, uhaguruke tugusenga, wakira agakiza, wakira agakiza, amateka yawe ahinduke guhera uyu munsi. Haleluya, haleluya. Uhaguruke wakire Yesu. Ngiye gusenga Imana, niba atawurimo twemere Yesu amashi, turabona ugiye kwakira agakiza. Muze muhagarare hano, muhisemo neza, muhisemo agakiza. Agakiza kavuye mu ijambo ryitwa gukira, kavuye muri vuga gukira. Kuva uyu munsi ubuzima bwanyu burakiza, kuko muhaye ubuzima bwanyu Yesu. Nawe uri hano wumva ijwi rigusunika ati ndakeneye kwakira Yesu nkabatizwa nkavuka ubwa kabiri, tugusengere, tugusengere uvuka ubwa kabiri. Ngiye gusengera aba, amaraso yawe Imana ntizo yambaze. Nimba utarakizwa ngo bohoke, amaraso yawe Imana ntizo yambaze. Ndakubwiye ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'ubugingo. Ni wapfupfiriye mu byaha, amaraso yawe sinzo yabazwa. Ibyo navuze byose ukaba wumva ari ibintu cyagutsinze, ukaba ukeneye imbabazi z'Imana, wari ukwiriye kuza ukakira agakiza, ugatanga urugendo rushasha na Yesu. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kungiriye neza, ukaba umpaye agakiza. Ndavuye mu byaha, sezerere Satani n'abakozi biwe, sinzopfa nsubiye mu byo nahora ngenderamo. Uyu munsi nemeye kuvuka ubwa kabiri. Yesu ungire icyari mwigisha, mu izina ryawe Yesu, amen. Mana, ndasaba imbabazi abana bawe, reka ubeze, ubatunganye, ubatandukanye n'icyaha n'igisa naco, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibagirire neza. Muzoce muza mu nyigisho jeudi, muzoze mu nyigisho kuwa kane zo kubohoka. Tuzobandanya n'izi nyigisho, aho izokunda ko muza mu ndwi hagati, tuzozibandanya kuwa gatatu, tuzibandanye no kuwa gatandatu, tuzibandanye no kuwa Mungu. Tuvuga iyindi mivumo abantu barimo bakwiriye kuvamo. Wewe wumva wari waraboshwe n'ivyaha kandi ukijijwe, kandi uri mu rushengero, ukaba wumva ukeneye imbabazi z'Imana, ndagomba ndagusengera, kandi ndagusengera upfukamye hano ku gicani. Wumva ukeneye kwihana, kezwa n'amaraso ya Yesu, uzupfukame hano, ndagusabira imbabazi ku Mana. Muri biriya byose navuze, wumva ari mu kintu cyagutsinze, ukeneye imbabazi z'Imana, pfukama muraba ino, pfukama muraba ino. Ngiye kubasabira imbabazi ku Mana. Imana ikubabarire ibyo byose wagendeyemo muri kahise, tangura ubuzima bushasha. Amaraso Yesu agutwikira ibyo byaho ukora mu ibanga, wibaza ngo nta muntu akubona, ijisho ry'Imana rirakubona. Mana, ndasabiye imbabazi aba bantu bawe bapfukamye ku gicaniro, ndabasabiye imbabazi, ubeze kandi ubatunganye, ubatandukanye n'ibyo bakoze abantu bababona cyangwa batababona. Mana, basambanye, abibye, ababeshe, abakoze ibintu bitandukanye, kora ku mutima wawe ukababara,
ubababarire ubeze ubatunganye. Bariko barakuririra baciye bugufi imbere yawe. Urakoze Mana kubejeje, urakoze Mana kubababariye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Subire mu bibanza. Muraje murapfukamye ariko mukwiriye no kuza tukaganira ugasaba imbabazi Imana watuye n'akanwa kawe. Kuwa gatanu nzoba ndi hano kuva mu gitondo ndiko ndakira umuntu wese akeneye kwatura ibyo yakoze bibi, keneye kwatura n'akanwa kiwe, hanyuma tugusengere tukurambise k'ibiganza mu buryo bw'umwihariko. Nzoba ndi hano kuva mu gitondo saa 3 kugeza nka saa 9. Umuntu wese akeneye ko tubonana, akeneye ko tumusengera, si umwanya wo kwakira imitwaro yanyu yindi itandukanye. Turagomba kubasabira imbabazi mu buryo bw'umwihariko. Kaba uzoba uri disponible, uzoze kuva saa 3 nzoba ndiko ndakira abo bantu kugeza isaha 9. Hari ibyo wakoze wumva ukeneye kubona n'umukozi w'Imana ukavyatura, mbega birakenewe. Kaze rero muze ndabasengera. Tuzobandanya tuvuga ibi bintu bibosha abantu, iyi mivumo abantu barimwo kugira ngo bayisokemo, muzoyivamo muri bashasha. Haleluya. Muzoyivamo muri bashasha, muri mu buzima bushasha. Imana ibamera umugisha, Imana ibahezagire. Turarangije mujana umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Kuwa gatatu tuzosenga, ariko kuwa kabiri ntituzakira. Kuwa kabiri ntituzakira mu gitondo. Urikura kwegera urupfu ubuzima. Haleluya. Bigenda gute ngo umugabo ave mu nzu asize umugore wiwe mu nzu agende kwa maraya? Ariko nuko mutari bunyishure, uba wabuze iki wawe? Kumbure si mwebwe n'abari kwadukurikirana kuri YouTube, uba wabuze iki? Mwabagore mwe bivyigenze, mwabagabo mwe bivyigenze, uba wabuze iki mu rugo rwawe? Bigenda gute ngo umuntu akora ibyaha? Byari ibintu nashobora kumva, umuntu adashobora kusobanurira ngo ndabyumve. Ngo urumva ngo umukozi bana ngo n'umubiri, wowe ufise umubiri twe tudafise. Twebwe dufise imibiri y'ivyuma. Ko twihangana, ko twihanganye kuva mu buto. Haleluya. Mwabasore mwe nivyakunanira kugororoka, uza witeka imfane nuzuvuge ngo bose byarabananiye. Nibisobanura ko byakunaniye n'abandi bose byabananiye. Muna gakora amanyanga ukaba mu idini, mugabo byaranse kukizwa, byaranse kubohoka. Cyari imboregwa mwibanga ngo akavinyu ngo nawe ariko nawe cyemuna nibaza abadayimoni bo mu gisagara n'abaruguru biratandukanye. Yewe sinari bwigere mbona umuntu ushobora gukora deliverance ukwezi imyaka 2-3 gahera tumukora deliverance ataraboka ruguru. Ariko ikibazo ni cyahe mu gisagara, abantu baraza tukabakora ama deliverance mugabo bafite tunyanga nyanga, ukamubohoza mugabo akava ku gicaniro acomoka mu tundi tunyanga. Muntu kugira bohoke ibiku daimoni mwakuye muno munsi ejo mukayisanga yagarutse. Bigenze gute? Kera abantu je naho mbona dusengera abantu ruguru, umuntu ari inzaza akaza mu rushengero yabaje gukizwa ni yabaje guhenda amaso y'abantu. Ariko uyu munsi tuntu two mu Buyenzi mugani wa Gitwaza twarinjiye ahantu uriko bose uko abishwa ibi ni ivyo urabikora Imana igahora, ariko izobigaragaza, izobishira ku mugaragaro.
ayo manyanga ufise umuhabara mwibanga ufise ukugurira amamenshi ufise ukugurira ikirato ufise ukugurira isakoshi nziza ibyo byose uronka bidaciye mu nzira nziza ndakubwije ukuri n'umuvumo uri kuyakwegera ubuzima bwawe uri kuyakwegera n'abana bawe Mana yambwiye ngo nimubohoke ku byaha bohoka kuri ibyo byaha mugendera uzaka biravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami ugatwara induka yikuramo mwibanga ntawabibonye nakamizwe n'ingoma ariko reka nabwire akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye urabizi ko wabikoze naho abantu batabizi mwihane muhindukire byaha byanyu bihanagurwe bihe byo guhembuka bibona ingene biza bivuye mu nyonga z'Imana Imana irakeneye ko babohora ariko banza mubohoke kuri izo ngeso zanyu mwihane isataraza urupfugoza utunganye ibyo mu rugo rwawe Yesu urupfugoza utunganye ibyo mu rugo rwawe kandi waratonda muri repanta waratonda buri munsi kwa gatatu kwa gatanu kwa gatandatu mu masengesho iminsi yose watonda kuri uyu musozi wumvise amajambo nkaya ariko kuri wa munsi ukabwirwa ngo mviraho wankora bizira we sinigeze ndakumenya Imanani zoreba itangura ryawe izoreba isozera ryawe nimba waravuze ubutumwa bwiza ukagwa uzoba wakoze ibipfusa niko warakoze kandi warakoze wasebusa niko warakoze kandi wasengeye benshi wafashije benshi urabera basubugingo bwawe nshuti uzobe wakoze ibipfusa muri iri teraniro harimo abantu bafise abahabara muri iri koraniro harimo abantu bafise abahabara nimba Imana yaduhaye amaso yo kubona ibyababoshe bya bindi duhora tuvuga n'ibyo nabyo ayo maso turayafise yo kubibona iyo nimero y'isipirime ikuremo nitanasambura n'urugo rwawe izosambura umutima wawe uzoja muri gehinomu reka nupfe Imana yakubembereje kera Imana yakuriye kera yamuriye umutima wawe kenshi wanse kumva Imana ntacyo itavuganye n'umutima wawe yo muntu byaranse kumurekura hari abantu bari mu muvumo w'icyaha bari mu muvumo w'ingeso mbi z'ibyaha rekura vayo rekura rekana n'uyo muntu aje kwica ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe aje kuzana ibyago mu rugo uri kuriyicira ubuzima wowe nyine ubwawe reka bicitwe uyu munsi garukirizaho bicitwe uyu munsi nutahindukire wa musore we ngo ureke ibyo byaha ko kwisambanya abo bantu wirigura urasambanya abo bantu wirigura urandikira ubumesaje bupfuye wa mukobwa we nutarekura izo ngeso umwobo w'urupfu umwobo w'urupfu rekura ibyo byaha rekura izo ngeso
aya majambo Imana yamaye ku munsi wa gatanu ndi hajya muri biro ndiko ndategura inyigisho ndiko ndasenga Imana irambwira ngo genda ubwira abantu bandi ndabakunda ariko barambangikanije barasenga barankunda ariko byaranse kubaho bigenda gute ngo fate ku gikombe kigaburo gera uri umupagani unure uri kurabatiza ziriya ngeso bigenda gute ngo ufate umutsima wakiruzi yuko uri umunyabyaha utarihana hari igihe tuvuga ibintu abantu bakumva umenga turiko tubwira abandi ndiko ndabwira wewe nyene uri kurandaba wewe nyene uri kuranyumva niwe ndiko ndabwira rekura izo ngeso za kera yo begi cyatumye uja kuraguza kuri izo mana z'Ekuroni nukatamana muri Isirayeli hari cyatumye uja gukora biriya bintu kandi amasezerano yawe aba yaruzuye ariko yatangiriwe n'ingeso zawe bihane nutihana urapfa nutahinduka urapfa sindiko ndabatera ubwoba ariko ndiko ndababwira no mu buryo bw'umubiri ushobora gupfa tukaguhamba. Petero yabajije Ananiya aramubwira ngo mbega ishikanwa mwazaniye Imana niryo, aramubwira ngo niryo umukozi w'Imana, aramubwira ngo kubera iki wagize umutima ukuza guhenda mwemu yera n'abakozi b'Imana, kubera iki muza kutubesha ngo murakijwe mudakijijwe, kubera iki muza kutubesha ngo murejejwe kandi mutegejwe, kubera iki mugenda mugakora amanyanga hanze kandi bigatuka umurimo w'Imana, bigatukwa ishengero ry'Imana. Ehane muhinduke, hinduka Imana ikuboho. Hari ibintu byanse kukuvako kubera ko nawe hari ibyo wanse kureka. Hinduka, ndashaka gusenga kandi uyu munsi turasenga isengesho ryo gusaba imbabazi. Turagomba kubasengera umuntu yumva yatsinzwe, nari kuvuga iyindi migozi, iyindi mivumo ibosha abantu. Ikicaha cy'ubusambanyi kifise twahagarukiye cyane cyane kuri iki kintu cyitwa icacu byipfuzo. Uzobandanya ibindi izindi pore ayandi ma uhinduka. Yo byaranse kuharira uriya muntu yakugiriye nabi, niriko ndavuga ibi, uririra Imana, uririra Imana, uririra Imana, uririra Imana, uririre data, uririra Imana. Abininewe bararira, abininewe bararira, Imana irahindukira. Alabini yalobashakata ridele. Imbere yuko ndabasengera nanje ubwanje mpagarara imbere yanyu kenshi, hari ibyo kumbure ndabakorera bikabatsitaza. Umuntu wese afise ico noba naramukoreye kitamuhimbaye, nkaba naragutsitaje, nkaba narakubabaje, nicari icyifuzo canje, nari nifuza ko twoja mu ijuru, ariko birashika nanjye ndi umuntu, birashika nanjye ndagukomeretsa, umbabarire andetere bari. Uburi nyuma yawe umuvumo w'inzoka ubugufashe, ngo narironse ivayo vyahe. Viatera umwe yari ngahejo yatubwiye ngo umugore wiwe itwaye inda ya mbere, ngo acamubwira ngo numva nshaka ikiye sha ushaka ikiye cyangwa uragikumbuye, sikugitwaririza uragikumbuye. Reka ndababaza, uwo ushobora gutwaririza pizza utigeze uyibona? Uwo utwaririza hamburger utigeze uyirya? Ata wigeze uyibona? Abagore benshi
rimwe na rimwe batwaririza iby'ubuzima bwabo bari babaye. Mbwira ukuntu umugore yotwaririza kwanga umugabo wiwe. Bariho umugabo akakunukira. Ni normal ivyo bintu. Irishoboka. N'abadayimoni. Biriya bintu byo gutwaririza birimo abadayimoni. Birimo imyuka mibi ngo sinshaka kumubona. Cyangwa abandi agatwaririza kumukunda. Ebana. Iyo cyo manwariza kunkunda. Kunkunda shuzo ntwariritse kunkunda. Uzurampeka mu gitondo imbere yuko ngenda. Ibaze watwaririje yatwaririje ndamunuki amezi 9. Bwana sifiwe. Uyu muvumo Imana yapfumye inzoka warayikurikiye kugeza n'uyu munsi. Imana ibwira inzoka ngo yo mugore niyakwitanga azokumena umutwe, nawe niwamwitanga uzomukomora. Ndagomba uyu munsi twitange Satani tumena kwaririza birimo abadayimoni. Birimo imyuka mibi ngo sinshaka kumubona. Cyangwa abandi agatwaririza kumukunda. Ebana. Iyo cyo manwariza kunkunda. Kunkunda shuzo ntwariritse kunkunda. Uzurampeka mu gitondo imbere yuko ngenda. Ibaze watwaririje yatwaririje ndamunuki amezi 9. Bwana sifiwe. Uyu muvumo Imana yapfumye inzoka warayikurikiye kugeza n'uyu munsi. Imana ibwira inzoka ngo yo mugore niyakwitanga azokumena umutwe, nawe niwamwitanga uzomukomora. Ndagomba uyu munsi twitange Satani tumena umutwe mu izina rya Yesu. Atwitanga nitumwemera ko atwitanga, turamwitanga tumumena iki? Umutwe. Tumena umutwe. Uyu muvumo warabandanije. Katuve ku muvumo w'inzoka tuje ku muvumo w'umuntu. Imana ibwira umugore ngo ko wumviye inzoka ukajya ku giti nakubujije kimenyekanisha ikibi n'iciza. Adamu na Eva bari babayeho bameze nk'utwana. Ibiyumvira ibyo ku mugoroba, urumva ngo ndazbiraza kugenda gute, ivyejo bari bifitiye ubwonko nk'ubw'uyu mwana. Bari bibereye atangorane bifitiye, ikintu cyose bakeneye bakironka. Akiyumvira ngo abana bazoja kwishure gute, abana baziga gute, nzokubaka gute. Ubwo buzima ibyo n'ibyari birimo. Imana yarabashugurikira. Kujya ushugurikira umwana wawe niko n'Imana nayo yabashugurikira. Umuvumo utuzanira imiruho. Umuvumo utuzanira amagorwa. Udukura mu bwiza Imana yadushizemo ukatwimurira inyuma yabwo. Umuvumo ni ikintu kibi. Haleluya. Ari ikintu muri Katolika bavuga ngo iyo umuntu wese avutse ngo avukana icyaha cy'inyanduruko, sivyo? Iyo umuntu wese avutse si ukuvuga ko avutse ari umunyabyaha, ariko avukiye mu cyaha cya nyina.
niyo mpamvu baba baravyoroheje umwana avutse bacamubatiza ngo bamurinde icyaha cy'inyanduruko hicahe. Haleluya. Jewe mvutse baciye bambatiza ngayeze nk'indwi imwe baciye bambatiza kubera ko data yari umunyedini w'imbere, yari umumenyesha amana, yari umuvuga butumwa hariya muri Katolika. Haleluya. Rero baba bashaka ngo bamukure ko uyo muvumo, numugire ko ububasha, numugire ko ubushobozi, ariko bakubatiza batokubatiza bazogukura ko muvumo wo gusonza, ko gusonza ari umuvumo se wavuye kuri Adamu. Ugira gutya ugabona akana, abavyeyi mubona akana je akana kanje nikarakwiza umwaka mugabo uzubona kakaja kwishakishiriza ibere, kakaja kwironderera ibere, kwibaza bitugana uyu n'umuvumo w'inzara kwironderera uko kuntu ushugurika urondera wiruka urondera kuntu wobaho byavuye mu caha Adamu yakoze na Eva bakoze. Gukora ni byiza, jambo ry'Imana rivuga ngo udakora nakwiriye kujya, ariko ntabwo byavuye mu gushaka kw'Imana. Imana yari ikeneye ko tubaho atayindi mibabaro, atabindi bituruhije, ituronderera itwirukira. Haleluya. Ubushize narababwiye kwa Mungu, narababwiye ingene Imana ubu yababajwe na Isirayeli, ukuntu Isirayeli yataye Imana bikaja kurondera abandi bagabo hanze.